Ndabaramutse nongere ndabashimira abakozi b'Icyacu TV, ndabashimira kuba mubandanya mu gudukurikirana. Uno musi rero kugaruka ku rugendo rwa Satubi ari mu gihugu ca Tanzania, aho tubona yuko yafashe rutemikirere ku itariki 24 yerekereza muri ico gihugu ari kumwe na manager KNP. Bamwe bagiye bavuga ibi n'ibindi kuvyerekera runo rugendo, ariko vyagiye kumenyekana yuko mu misi mikeya ku itariki 70 bashoboye gusohora ururimbo bari kumwe na Aslay Aserenyika, umwe mu barimvyi badasanzwe muri Bongo Flava. Ururimbo rwaje rufise iyindi poa idasanzwe muri Buja Flava ndetse no muri Bongo Flava, kuko Satubi ariho yatanguye agira media tuba ku binyamakuru bitandukanye. Kwikubitiro yahereye kuri East Africa TV, araja ku DZM online, araja no ku bindi binyamakuru vyandikwa canke ibitangaza amaradiyo canke ama TV, ndetse arije no musi tukigaruka ko ati none urugendo rwiwe goba rwamuhinduye iki, urugendo rwiwe rwahinduye iki Buja Flava. No musi rero nico tugiye gukora, ko utaragira subscribe kuri channel YouTube yacu nakanyakezaho kubikora kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro bitaha, aho tugenda tukubwira amakuru ku gihe kandi ku mwanya kungene ibikorwa. Uja munsi ya video urabona ahantu handitse Ivyacu TV, imbere yaho handiho subscribe canke abone, uca uvyondaho ibintu bikagenda neza bikamunange. Satubi mu gihugu ca Tanzania yagiye aja ku maradiyo atandukanye bamuhanura ibi n'ibindi bishobora gufasha Buja Flava, naho bamwe bavuga ati nta superstar agenda gusaba interview, ariko izo mind nuko tubozikarota tukazigiza hirya kugira ngo ejo ntituzimara amazi ngo tugume turaba local, tugume turi ngaha mu gihugu, ahubwo bisaba yuko tuja ahandi. No kubwira yuko urugendo rwa Satubi mu gihugu ca Tanzania rwatumye bamwe bamenya umuziki ndundi, bamenya umuhanzi Satubi icarico, ari vyatumye ndetse n'umuziki wiwe ari kumwe na Aslay uduza ama-views mu kanya isase, aho ubu uza ugeze ku bantu bashika 120 bayiravye mu ndwi zitarenga zibiri. Ndetse ubona kandi yuko no kuri Instagram Satubi yagiye ahanongwa yuko yoza arashirako ibintu bidasanzwe. Ivyo vyatumye bihindura mind yiwe ndetse n'ibihindura na mind yo gukora. Nawe we muri ivyo muri Bongo Flava uravye no video canke undi muntu umwegereye ushobora kumubwira yuko Instagram ari rwo rugamba rudasanzwe gushaka gufasha umuririmbyi kugira ngo ashike kure nk'uko bidusavye. Reka rero nongere ngaruke ku muririmbyi Satubi, nuko yagiye araboneka mu binyamakuru bidasanzwe nka WhatsApp TV, Refresh canke ibindi bikurikirwa n'abantu. Ivyo rero bikaba vyaratumye umuririmbyi Satubi amenyekana gose, ndetse aba alaine nko ku binyamakuru vyandika nka gazette arivyo Burudani. Ivyo rero bikaba bifise iyindi poa idasanzwe, ndetse amazina yagiye avugwa mu biganiro bagenda bamukoresha bishobora guhindura music bakabarondera. Ubwo rero umuziki ndundi ukava ku rugero wariko uno munsi rukaja kurondera. Tugaruke rero ku bintu vyo gukoresha Instagram. Satubi yagiye hanurwa cane, ndetse bamusaba yuko runo rugendo akoze wenyene yosaba n'abandi yuko bagendayo. Ivyo rero bigatuma za mind zo kuvuga yuko tutagiye gusaba interview tuzikarota n'abandi barimvye nuko babikora. Ariko reka tubanze tugaruke kandi kuri no rugendo rwa Satubi, tubabwire neza na neza yuko Cloud FM yemeje yuko ishobora kuzoza hano mu Burundi, kubera ko babona yuko umuziki ni w'abarundi watanguye gukura. Ndetse ivyo rero bikatumwa nuko Satubi yaramaze kubagenda hariya akababwira kungene umuziki ndundi umeze. Rero kuba yaragiye hariya ntitwobitera amazi ngo cyane tumufate nabi, ahubwo nuko twomushigikira n'abandi baririmbyi nyabuna barondera inzira yo kujaho kugira ngo umuziki ndundi ubandanye wamamara. We utarabikora gira j'aime, partage na comment, hanyuma tubandanye ibintu bimere neza